ibiganiro birateranya ariko kubera ko umwemu waramubigira nk'uwihenze ukabwa nk'umuntu urashaka gutanga ikiganiro urazi ko samura mugira kubera ko mwe mushira imbere views ntimushira imbere agatika k'umuntu urashaka gufata muri ya majambo yose navuze umwanya wose tumaze ijambo ziryavuze ku muntu igice utangura rikaba nka tamunere gaca ritangura ikavuga amajambo yose ukaduterateranya twa tuntu tukivuga hari umuntu acugurura gusa acumva tujya tuntu mvuze aca bivamo uwo mugabo nawe ngo ni rofu agatukaniye ngo sumuntu kumbe niyumvirije ikiganiro cyose yumve aze gusanga atani jambo na rimwe ribiririmo none ko kantu mbaho bagafatiye wowe gafashe gushira imbere byuzi ariko no kugira ngo kanyankanishe n'abantu zire nibindi shanga ikindi kintu kibi ajya amajambo mwandika mwandika amajambo mabe yo guteranya umuntu ugahera ku majambo ngo abe wifatiye mu gahanga nabi kandi urabizi batavyo nakoze aya majambo kugira wa muntu ahera ashavura gisoma hari umuntu agisoma gusa ibindi atabiraba jewe umugore wanje n'umunyarwanda sindabinyegeza je ndi umurundi hama no kuborumba mu Rwanda ndafise imiryango ndafise data uko yabyariye umugore mwiza ndafise nyine abagenzi narahabaye imyaka myinshi ashobora kundera imyaka itari mike yandi mu Rwanda ariyo mpamvu nama nagiye nkagaruka hama ikindi mu Rwanda rona ko ndafise abagenzi benshi abo dukora akazi kamwe ngiye gukina sinema mu Rwanda banyakira neza n'urukundo baranantumira no mu birori byabo ama festival bakantumira tubanye neza kandi ngiye mu Rwanda nta kimwe de politique turigira tuvugana nabajya abantu mu bisanga ukura amaze kubona uhora ukuririkirana ibintu nyamakuru byo mu Rwanda urigero ubona nka Kiramani yagize ikiganiro kivuga kuri politique kuko arazi yuko ngaha hafise abanwanyi bamukurikirana hafise abakunzi urigero wumva bajya bose ukurikirana Papa Sava urigero babona muri ivyo bintu si byiza uri umuntu uri muri entertainment ukina sinema utanga ubutumwa bufasha abantu kuja muri politique kuko usanga hari aho hengamiye canke hari abubuze kuko umuntu wese arafise muri akaranga mutima n'ivyo akunda kubw'ivyo rivyo ukunda uri umuntu uri muri entertainment wofumba bigumiza mu mutima kuko mu mutima ntawe uza kuhabaga ngo abona hondi abona ivyo ntekereza ivyo ntekereza kuri bijya biboro biri muri je mu mutima murakoze rero umukuru w'abakozi ubona gute aca kubwira ati mu mwaka uheze byari saho byaratumane narose n'akanyama mpabana ariko uyu mwaka harababa ugaca usubira mu mwaka wunduza akubwira uko nyene cyangwa uyu mwaka wapi kweri umwaka woze niho ndari narose bivuze umuntu atahura yuko yari yarose ari uko byaheze akeshi atahura ko yari ameze neza ari uko byaheze ariko uwo mwanya abona ibibi abona ingorane ariko aracamwo ingorane kanaka rero nk'uyu mwaka turashaka kuvuga ati turase kibazo nta bitoro ntaki ugaca umengo mu wundi mwaka byaratuma ariko ni nk'uko ubu nyene bishobora kuba bimeze uko kumbe uko bimeze bituma ari byo sawa mu wundi mwaka bikazoba bimeze nabi kurusha nta muntu abaho ku ino si bashobora kuvuga ko ari umuntu mwiza bose uko hariho abantu baremanwe ishari uko uwo umeze kose uri mubi kuri bo hariho abantu no kubaca kwibarabara n'imodoka nawe yabuze bisi agenda asigara gusiba ngo uri mubi ubu nuko utamuhaye lift kandi uri mu modoka nturi mu mutima y'umuntu ngumenya ati aho ngiye ni hagiye ugumye ugenda uhagarara n'ibyo ugiyemo gukora byo kwanga cyangwa asanga ugiye hagiye imbere nawe agiye muri view ari n'acanze lift bakamwiba akavuga ati none nitubizi siko byama ariko rero abantu ucako bagashavura ariyo mpamvu rero ushobora kunezereza abantu bose ngo babere umwana mwiza bose ntibikunda rero kuba hariho abamvuga nabi n'abamvuga neza ni kawaida ni kwisimeza kandi ukazobona ujya umuntu avuga ngo ntatinyuru bijya n'ibyo bimutera kuba umunyabyaha kuba igikoko impamvu abantu bameze nabi mwino sisi kindi babaho bakubwira ngo je nta rupfu ntinya uruje hazoba hageze ujye umuntu uzomutinye tinya urupfu kuko nutinya urupfu bizogutuma ubaho neza wirinda ibintu runaka bitume na ya mafaranga ufise uyafata ibisanzwe yanzu nziza ubamwe uyifata ibisanzwe kuko uvuga ati ndayirayemo ari kejo shobora kuyivana ngwamo ndikiziga kandi sizosubira kuyibamwo ukundi abe muto yabonye avoka kujya mugasanga umuntu yiyemeye ngo ni mwiza ngo afise ibisusu bibiki kandi uwo mubiri ushobora kubora mu isegonda imwe ntuzigere wibuka mane ukaho datinya urupfu uragowa ahubwo tinya urupfu bizogutuma ubaho witunganije ubeho wirinda icaha ugiye kujya musenge kubera utazi ngene uvyuka ubyutse ugiye mu kazi usenge kubera utazi ko ugaruka amahoro kuko ni benshi bagenda ntugaruke ugasanga upfiriye mu nzira iri kuragenda none wayi ubaho udatinya urupfu nukugira umunyabyaha wa cyane kuvuga ati Imani ubwo rupfu hari umuntu muzima bw'usanga mu mutwe ntabwe ngafise atazi ko no gupfa zopfa umengo hapfa abandi
ugasanga ubwenge bw'umwereka yuko we watazopfa bamubwira wavuga n'akantu k'urupfu ngo ibyo bintu by'urupfu uri kurabizana he uje sinzopfa ego kwere uyu mujamana ubwenge bwake buko wapi ba kuko je ndi umuntu nzi ico bita umuziki mwiza n'udari mwiza n'ubayabaye narumvirije ya ndirimbo za Lopez akizisohora umva ziraryoshe nkagenda ndazumviriza mu modoka hose ariko naraba vyuze nsanga 3000 5000 nyagihe je nkizumviriza 3000 5000 wahize indirimbo zimeze uku abantu ntibazumva umuntu haza no mu modoka ayumvise ndayishize macambwira ati uri muri nani ngo n'umunyarwanda niyo kintu natanga kumva rero rero ati kubera kuvuga ko ari umunyarwanda umurundi uruzi ko uburundi bwo bwigije umuziki ibihugu bya East Africa ja muri Kenya baratinya umurundi mu kuvuza umuziki rero na Lopez no musabira kugira imana muriwe kugira ngo hit azogira ntizomuhindure bimugira undi muntu kuko ari nk'abantu abonye atangiye gutumirwa nka president mu gikorane barabonye ko yamutumiye mu gikorane usanga aciye ahinduka abantu bose barabaje amatoka yanagenda kazije urumva kandi Lopez ona aratumirwa no mu Rwanda bakamurihira indege akagenda mu bikorwa ari bisanzwe imana imuhezagire kandi muhe kuguma aciye bugu gukunda igihugu je nibaza ko bitoba mu nyigisho ahubwo byo kagombye kuba mu maraso mu bikorwa muri twebwe none wayo udakunda igihugu kandi wavukiyemo ufise ubwenge bukora neza none ndakubaza wewe wakunda Amerika gute none imana nikijuju takuvyariye muri Amerika imana byarakunaniye byarayinaniye kugutereka mu nda y'umuzungu byo yinaniye ishaka yo kugutereka mu nda y'umuntu wo muri Amerika Washington ukavukira Washington none kubika yaguteretse muri mama wawe w'umurundi yashimye kuba ngaha nyene kundi ivyo ngaho kundi urundi bwawe kuko imana nivyo yashimye niwe yagwitiyemwo kuba ibindi byose uri kurazana uri kuramanuza imana burya kwanka igihugu cawe uri muranamanuza imana yashimye kuba umurundi ntiyihenze rero inyigisho zo gukunda uburundi sava kugerageza nyene no kugerageza ariko ubundi ntibyakagombye kuba bicisha mu nyigisho byakagombye kuba biri muri kameremere kacu ku bantu babona ko umenga Fanny yari yakoze amakosa bari barindiye yuko babona Fanny waza kugusaba imbabazi canke wowe ukamusaba imbabazi ku byo wakoze bitari byiza nawe agasaba imbabazi ku byo yakoze bitari byiza ariko ni Fanny tutabonye asaba imbabazi canke avuga ku byo we yakoze ukomenga hari ibintu mwarafukiranye mukabandana nyuko nyene je igikuru naritunganije ku mana nimba narabaye intwari je naritunganije je ntitaye uwaho tugeze sishaka kumenya ngo ni Fanny yari yakojeje na Bere yari yakojeje ico nzi nuko gusa byaheze nta muntu urabona sambana nkaho umengo abikunda nk'ugukunda ikigayembe sinzi ariko abyambamwe nyene birenze bijya rero uzosanga ari ibintu umengo byamukurikiranye guca ukora iki wisanze mu ico kintu ukavuga ati je ibintu birasigiye iyo ni karande n'ibintu bya satani bisaguja gusenga cyane bakagusengera bakakwatura kukava kuwo muvumo ega bintu umengo ni nk'umuvumo ugasanga uri kurakurikirana ibintu byo kwasokuruza bimaze imyaka mu myaka ijana utanabonye yigeze gufuga sanga sambana cyane ugasanga iyo karande yaragukurikiranye yaje muri wewe ugutubundi ubusambanyi ku rugero gurenze woki bikakurana ko kwitahura nawe ntumenye ibyo urimo ugasanga nubwo bari mu boss ari mu rugo gwiza imodoka nziza ajya neza aguma arondera udusore aguma arondera udusore iyo ni karande kuko umugabo ntaca kwima kandi aranagukunda kwereka urukundo kandi ni afise byose ntarakima dafise hari umuntu wabwira ibintu bya karande agati je ibyo to nkawe umuntu ngo ati je nta biruzi nemera nta bapfumu nemera nta muntu baroga nta muntu bavuga ati nta muntu je nibondo ya impamvu utemera uburozi ni baba barakuroga cyose twarabyemeye bamaze guturoga uburozi baraburukurungika ko wijyamiye mu nzi wawe bukaza bukavuga ati ndagucakiye shabuga kunyara kandi wajyamye ukomeye man abahinga bariho mwisi we erega abahinga mwe muza mubibaza abahinga n'abazungu gusa ega n'ababarozi n'abahinga uretse umuntu ashobora gufyirogota ibintu byiwe mu nzu agacavuga ati kwa beri bigaca biza kujya bikubuza amahoro bikakubuza kuryama ukabora ukajaro Yesu ndapfuye kandi yabirungitse turabura mukije bakunzi ba Eriko Mwage TV mwiriwe mwaramuse gitondo cize umugoroba mwize vanaho herenda ziko musanzwe mudukurikirana muri kwisi yose uyu munsi isi yaraguse ja kudukurana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Europe, Afrika
hose hamwe muri rusange. Muri no mwanya turi kumwe n'umugabo arabona ngo umugabo w'umusonga nibaza yuko umusore w'umusonga ariko n'umugabo nibaza ko bishoboka kandi Abere Nduwayo aracara umusore ko nibaza ko atamya ka 35 ararenza mu basore harimo no mu bubasa harimo no mu bantu babatama twuba harimo tugira tuganire kuri entertainment kumbure no ku kazi muri rusangi nk'umwe umupatriote w'umurundi tuganire atubwire byinshi na Abere Nduwayo amaze gukora filime nyinshi zitandukanye amareresi menshi kuva mu mwaka wa 2010 na gatandatu nimba ntihenze murumva yuko gusa yatanguriye muri gospel arazana kutubwira gospel ahigeze mwe misi nayo kakabona muri studio ariko navyo nyene sinzi aho vyahereye ni Abere Nduwayo asanzwe akora byinshi bitandukanye afise company ikora ice cream akaba mwiyo misi ninabonye ko afise na G5 Express nimba ntihenze byose reka tubage hari cyo nibagiye mutamabe ndibaza wagerageje ntagerageje kubera Abere n'umuntu wanje tuba turi kumwe umwanya mwinshi byinshi mandabizi Abere Nduwayo amakuru y'imisi imeze umwaka wa 2025 ubona utanguye gute utanguye fresh kweri utanguye neza burya ikuru n'amagara ko erega nta mwaka numwe wigeze woroha urazi impamvu uzorabe keshi mbona ndabibona nko ku munsi mukuru w'abakozi iyo uri nka media canke ikinyamakuru kanaka ugiye kumuha mikoro kamubaza ati uyu mwaka umunsi mukuru w'abakozi ubona gute acakubwira ati mu mwaka uheze byari sawa byaratumane narose n'akanyama mpabana ariko uyu mwaka harababa ugaca usubira mu mwaka wunduza akubwira uko nyene cyangwa uyu mwaka wapi kweri umwaka woze niho ndari narose bivuze umuntu atahura yuko yari yarose ari uko byaheze akeshi atahura ko yari ameze neza ari uko byaheze ariko uwo mwanya abona ibibi abona ingorane ariko aracamwo ingorane kanaka rero nk'uyu mwaka turashaka kuvuga ati turase kibazo nta bitoro ntaki ugaca umengo mu wundi mwaka byaratuma ariko ni nk'uko ubu nyene bishobora kuba bimeze uko kumbe uko bimeze bituma ari byo sawa mundi mwaka bikaziba bimeze nabi kurusha niyo mpamvu rero tutegeza gushima ibyo tuba tumeze kubera ko ushaka kugaya ibi ugasanga mu wundi mwaka bizoba byarabaye nabi do please kugwiza nk'iciro nka 10 rero kubw'ivyo jewe 2025 ndashima uko bimeze no kuba ndi muzima ego ntitaye ku bindi byose kuko kwama tuvuga ngo dushima ari uko ikintu umwaka waheze dushima ibyaheze ibyo turimo tutabishima si byiza murumva yuko nugushima mu byiza no mu bibi n'ijambo ry'Imana rivuga ati mu byiza no mu mushime kuko byose Imana ibibibona Abere Nduwayo kubyo navuze musanzwe mukora filme ice cream kunguruza abantu baza kukituganira ko naho umenga ntikimeze neza hari kindi usanzwe ukora ntavuze wumva abantu bomenya uretse ko ari byo usanga umuntu akora adashaka ko abantu bamenya ari bindi nkora ari kurumva bikenewe nyene jewe mu bisanzwe urazi ko ntakunda kwiyamamaza cyane ku byo nkora kuko nasanze iyi sinagoye nibaza ko bitari ngombwa ko bivuga byose waramaze ikiringo kinini udashaka ko abantu bamenya ko kuri ice cream hari kubera iki nubundi ntabwo urugero bana ndabyamamaza ni uri kurabiza indi uri kurabikura nuko nzi yuko abantu benshi yagukurikirana baramaze kubibona barabibona ariko je navyo nitaho cyane navyo nitaho cyane igikuru nuko mbona ko narose twabana bafungura ariko ibindi byo kwiyamamaza cyane no kwivuga cyane nta bibiri muri kamere yanje kamere yanje sinkunda kwivuga cyane no kuvuga ibyo ndimwo canke ibyo uwo ndiwe oya siyo kamere yanje kuko hajya gukora ivyi wanje umuntu wa mbere mfitiye akamaro ni je n'abana banje kugira babeho neza bajye neza bongere bige neza ibyo navyo barabizi ko ndabikora abana banje ubundi nza kubiratira ntaco mba niko ndamufasha kuko sindamu hari waburaye hari ufise ibibazo bitandukanye nawe uriko muratira amakampuni ufise ayo makampuni ufise nta nirasi ushoboye guha n'abantu nka 10 mu Burundi bame batondi wayo gutora rasi nini ko urarata kampuni ngo bigende gute bikenewe ibyo nivyo wanje n'umwana wanje n'umugore ego Abere tugarutse kuri filme
ni muri filime mu misika kuma tukubona ahantu henshi uri kumwe n'abakinyi batandukanye mu bikorwa by'isi by'amakinyi y'amaresi batandukanye ubafasha muri binabiriya ariko n'ubumenga ntitukubona cyane mu mengo ingufu nyinshi ziri muri G5 production cyane gusumba ahandi ahandi ushaka kuvuga mu bandi bakinyi ba sinema hajya baraca umugani ngo igiti kirakura kikuma canke kabisa bindi novuga ko abarundi n'abana wa mbere baharara d'abord nibo bantu wa mbere nabonye baharara bameze nko mu bindi bihugu urabona nko hakujya mu Rwanda umukinyi wa kera yatanguye kera ntava ku cata bwatera guma agira izina bamuha n'icubahiro akwiriye nk'umuntu yakoze kuva kera biramaze kubona nka ntari ingore bayirunga bandi baguma bari otop n'ibiraka nibo bahamagara kuko biri mu bintu bishimangira ico gikorwa bikagikuza ubwo mu mico y'abarundi turemyemwo turaharara bajana n'ubugezweho donc uri kurakora ejo bundi abonye uwundi mushasha aje akora canke abishoboye baca birukira uwo nyene we ntiwasubira kukuvugisha ntiwasubira gutumaka donc baca baranakubwira ngo ure ni cayi ure ni wa zamani abarundi nuko bameze niyo mpamvu ibikorwa byacu bidashikama biguma mu kirere ntibishikama kuko icotumye bishikama nico nyene gwarunani kwa kumenya abantu bafite ico bamaze mukabaha ikibanza cabo mukabaha umwanya wabo ariko turi muri ibi tuzotahira guharara uwo mushasha umuharare naza nawe nyine umwaka umaze bagiye kuko kwanza turanagerageza ko twarakoze kandi tuguma tugira ingufu kubera tutacitse intege tuguma mu bantu ariko ari uzoharara ariko aje kubera impararo ari gushuha umwaka umwe aca nabivamwo acagenda rero umushuhire ugumushuhira abashashe ugume muri ivyo usange uri mu bantu batuma igisata ca sinema cacu kidatera imbere kidashikama kuko ico tuma gishikama cari ico nyene cyo gufata abantu bafite ico bamaze ahubwo mukabaha agaciro mukabaha ikibanza cabo cyane kuko burya nka filime irimwe abantu bakera kuko Imana abantu barayikunda bose kandi igakundwa n'impande zose na wa muntu yaraba wa muntu kera nubwo azoba yarakuze yarubatse ugwiwe canke akubonyemo ashaza kuraba donc ni gikorwa gituma n'umuntu akuze n'abantu bakuze biyubashe baza kuraba ca gikorwa mugugumye kujana ngo muri bishasha ngo abagezweho biki zongwa mu bintu nyene cume ngo nutuntu tw'abana tudafasha ariko uzorabe za Tanzania abastari bahari abakera baguma bari kucata baguma bakora je Tanzania urabe abantu bakuze ubona bakina kuva kuri Kigosi bakigosi kuva kuri Kanumba nubo baracakina sinema kandi sinema zabo nizo ziteye imbere nizo zibisi nibiraka baronka bari bikaze Mugo mu Burundi batahira bakugwanya nguve mu bantu bagategura n'ibintu bituma bakugwanya bakaguharabika bakagutuka ugasanga nk'umwana w'umujene abeshejwe no kugutuka kugira arabe ko abantu bose bokuva inyuma baje mu bagezweho rero tumeze uko ni ngorane niyo mpamvu rekeshi munaca apamana n'ivyi wiwe akareka kwigwa agira ukavuga ati okay mimi niko muzee kampambane na vyangu ariko Imana ishimwe ko twamaze kwiyubaka tubisi vyacu umuntu adukene ntabura hadusanga tudusanga iwacu harahari muri G5 mbo iyo ngorane iri kubakinyi iri kubafana banyu iri kuba muri equipe technique bamukorana nazo iri kuri bande umufara nta ngorane agira iyo ngorane iri mu bakinyi ba sinema ubwabo canke ngirana aba director bataratahura ico bita sinema no kugira sinema ishikamye ihamye guhinguva ico bita sinema ndundi abo ba director ntibarabimenya niyo mpamvu baguruka hari abantu usanga bafise team ugasanga mu buzima bwiwe acungana n'umuntu avumye muri kare gatima gacaza kumurondera azi wiwe gukina akaje hari akabona kandi gatimu hari umundi muntu agaragayemo nimba sina gasura keza akaja kumurondera ugasanga umuntu ari muri sinema ariko ataca mariye sinema yitwa ko ari muri sinema kina sinema ariko naca mariye sinema kuko nta n'umuntu numwe ariko arakuza nta n'umuntu n'impano imwe ariko arakuza wacungana gusa no kuja gutora kariya kavumye gato ataniwe kariya kavumye gato azane bivuze ko uwo muntu ntaza agaciro ka sinema ntakeneye sinema ndundi ahigera akeneye views gusa wakeneye gusa ati ebana je ndabe ko noronka views muri byo kuvuga ngo sinema ndundi tera imbere ije mu bantu bazovuga ati hari abantu bakinye sinema ndundi kera ivyo si vyarimo uravyumva si vyarimwo hari mpamvu agenda rero agwana no gutora rero izo ngorane novuga ko ziri kuba director cyane abakuru b'imigwi bariko bashuhira ubu views bariko bashuhira ineza ya sinema n'agaciro ka sinema ndundi ivyo bintu kubitahura n'ikindi kintu ukuravye abantu benshi bo muri sinema ndundi bashuhira views niyo mpamvu uzosanga wewe ufise views inke
bagutuka kubera ntibazi sinema icarico bo bazi sinema ko ari views za YouTube ariko sinema si views je nimba nkoze sinema ari nziza ifise quality ifise irimwo uburyo ukayibona nturabe views raba ati message atanze raba igikorwa ntanze uvuga ati uyu mutamba big up ariko ino baraba views ngira no mukoje kuraba sinema raba ati ibiro biriko views zinga asanze ari nki atawatoa isi yo sinema Mbo ivyo birashaka gukosorwa canke vyaranse twiyakira bizokosorwa tugiye turabivuga bukebu kuko nyene kuko ngira bamwe babikora ntibari babizi kuko ndibaza ko sindabivuga cyane mu bantu kuko nta biganiro je nkunda gukora cyane ariko uko biri kose ngira tugiye turabivuga bazobikosora babone ko bariko barakora amakosa kuko je ndavyita amakosa ubwo ababiganiro bari abantu bigoreye ko bumva none umuntu bigoye kumva ndamwumvisha ku nguvu ndamukurugutura sha tubire kuko rega mba ndakubaza iyi singa nimeze ntuhatiriza tuzobire kuko tubisiguko ariko uko biri kose azogera igihagira abandi bantu sinema ndundi bagice bayimari nimba twe byatunaniye ko twe byaratunaniye wayi tudashobora kugira hamwe ngo tuje hamwe tugire koperative y'abakinyi ba sinema byagezira baho ubwo inzira zose bikanga nyine kuba twara byarase nyine twarananiwe turi fake tuze twemera aho tugwaye turi fake ntuzane ibintu nguri incabwenge nguri umuntu arenze ngo wize amashuri ayo mashuri yabakumariye iki ubwo bwenge bwakumariye iki udashobora kugira icuma ari abantu muri uyu mwanya uriho abandi bazokuvuga ko wagize iki bazovuga ko wowe wakinye bazovuga ko wagize iki icubo kuvuga ko nuko waragira akamaro sinema ndundi ukagira ikintu runaka abantu bazokwibukirako ariko ntacu uri kuragira izi sinema dugira ngo wakinye ibintu kwiryohera ariko kugira ugira ikintu abantu bazokwibukirako ntacu yagikeneye ngo kimwe Imana izogira igihe twibuke ice mu wundi muntu akunda ibi bikorwa usanga arabidukoreye tugende tumuyoboka kuko muri sinema ndundi harimo abantu byishari inzigo kumva ati naka ntiyo tubarira iki naka ntiyo duhamagara naka ntiyo umva ko ivyo bintu byo kakanone nakubwiye byo gushuhira abashasha nibiki bituma wewe nubwo bumeze gute nibazogwa agaciro ngo bakumvire ku buryo wogira n'ikintu utegura ngo bafashe ubashire hamwe ntiwo bishobora kuko nubwo batuma ko bagenda baragutuka ngo nkujya ngo ngo aracari muri sinema rero biradusubiza inyuma cyane ubwo azogera igihagire nk'undi muntu dufate atarimwe aranakina ariko atahura entertainment usanga aradutegura ico kintu hanyuma twe agishe mu mategeko leta imusinyire hanyuma tutamuyobotse tugine inkoni canke tuje mu gace aho tuzoca tuja ku murongo yego ko rego yabo harabakinyi beshi wagiye uravyara canke urasohora uyu munsi barashaka kuronka ama contrat cyane nabo bakagira ico barose kubera bahora bazirikana abere ndavuga mu buryo bw'amafaranga pana mu buryo bwo gushima gusa kugira ngo kibe nk'ikimenyetso cyo kuba turazirikana abere uburyo bwe yakoresheje n'umwanya wiwe yadushizeko nta muntu numwe aranshimira jabe nta muntu ndafasha ngo ashimire nta nuranuma ko n'umunsi numwe ati narose 100 ngo ndagusohokane hanyuma ningerayo nginyama nindayiheza mbwira ati kwara kugushimira ko ibintu wanzanyemwo byangiriye akamaro mu mico y'abarundi no kwinyene imeze je canke je ngira singira umugisha wo guhabwa hako yohaje wa abandi afumashimira abandi niko bimeze rero ntaco bihindura ko kandi jewe iyo nkoze ikintu sinkora kugira umuntu anshimire je ikintu nuko mba nakoze je mba nakoze ivyi wanje hanje mba nakoze wewe utanshimiye naco bimbwiye nimba utangura iyo nkoko ndayigurira sivyo tanguriye iyo fije ndayigurira nico gikenewe ariko ubundi vyakagombye kuba byiza iyo baba tuzi ico bita kuzirikana umuntu yagize ico gufashije ukagira aho ugeze kubera naka kuko hari igihe mana ushaka kuronka umugisha kubera naka ugasanga bya bintu yagushizemwe ugira umugisha urarondeye uragize ariko kubera wa muntu yagize ukuboko bwa mbere akagutora agabata ukuboko kwawe akagutora abantu bakakumenya wakagombye kuba mu bantu bo kumwibuka bakamushimira mugire utibuka ivyo ntibisanzwe tugende ushimira abo bandi bataco bakoze ntaco bivuze je nabambeshe kweri ngo umuntu aranyicarika ngo ashimire ngo ndagushimiye ko wagize ibintu gusa nyene mimye birabigera igihe akabivuga ku munwa n'ikindi gihe yigeze kuba yagize lancement atanga amakado kuri bose na jaramishati ndetse ko nasanze itankwiye kandi si cahaciye kuko ntiyari yampimye shati sinayambaye kuko ntiyankwiye kabisa nashize mu nda biranka ko nugara ariko ndagushimira ko ari wampaye ishati hanyuma kandi ndamushimira ko anshingira nta ahabageze hose akavuga ati nakanu yanzanye muri ibi bintu bivuze aratahura umugisha yarose
yawurose kubera ko namutoye nkafata ubuho nkamushira aho abantu babona sibyo nuko gushima nzi nta bindi nzi birenze bro. Ubu turabona abakobwa ufise muri G5C production ubu bafite imigabi yahe kugira ngo umwanya n'umwanya nabo bazobe bashitse ahantu haboneka nkuko abandi vyagenze naho umva bashi bagende gusa bafise contrat nibaza ko bitazokoroha kugenda. Jewe ijambere na mbere je sinokwanga umuntu atera imbere sinovuga ngo ntibazogenda kubera ko jewe ndaryoherwa y'umuntu ahari nahageze mugo ndakunda ko umuntu yogenda neza basi akagenda musezeranye akagenda gusezeye akagenda umuhaye umugisha nk'umuvyeyi nivyo vyiza rero sinovuga ngo ntaho bazogenda ariko nimba bafise ubwenge canke baniyumvira bazogende neza ndabaherekeje hago ndabasohoye biba biryoshe kuko iyo bagiye neza abari nk'umwana kwa rukwagura ni G5 iba yagutse donc G5 iba yagutse ikagira imigwi hirya no hino twaguma tunakorana dushigikirana ariko bagiye nabi nta kundi gusa je nta muntu nzoyimira gufata uko kontra nubwo ziba zihari umbwiye atumenyenesha gukora ivyi wanje nganda bihagarike nta kontra muzibiri mufunga candamuha uburenganzira akagenda bivuze rero nubu bakeneye kugenda bazogenda. Bigenda gute umuntu agende nabi mu gihe tuzi Kabera atari umuntu mubi biba byagenze gute aba habaye iki? Abayumvirije amatwi y'abantu iyi si turimo nakubwira imwe abantu babandi ba bra babandi bavuga umuntu nabi babandi batipfuriza neza y'umuntu bakamujamwe bakamwereka ko barenze bazomugeza ahandi hantu bazomugira igitangaza ariko iyi si nta nibitangaza birimo ukoresheje bwenge wo bigitangaza gute mane nta n'ubusani mbona wogera ukankanga ngura igitangaza ariyo mpamvu guhemuka bitari bikenewe ngo wikure umuvyeyi wikure umuntu mwavanye mbare yagize ico kufasha kubera ko nubwo wogenda ukaronka nizo views je byose dabyita bisanzwe je muri no sinaje gusanga iyi sata birenze umuntu sina bintu birenze rero akesha abantu bagenda biva kuri bra kumvira umuntu ukamuha ikibanza ugasanga uhaye n'umuntu ikibanza ataragibereye umaze guha umuntu ikibanza atarakibereye egare kubita swata kandi kenshi nawe nabigije abantu duba dukorana nabwo ati irinda abantu utujambo iyi siragoye ujya umuntu akuzanira utujambo kubw'inyungu ziwe kugira wewe aguprofite ngira kuva yabo ntiyari bwakora akazi donc je ndamuvumishije maze kumuvumisha arakunzwe agize abantu urumva caronka abantu baza kumubesha ko bo mukorera bo mugirira ibintu bitesa hanyuma yatangiye kuronka amafaranga ya mafaranga yatangiye kuronka aho kuyakuzanira wewe wagize icyo umufasha ati nivyo bikogo bimukorera ukada ubwo acayumvira amajambo rero yumviye amajambo uje wundi yari yabuze akazi wewe umuhaye umwanya azobarose akazi mugabo surukundo nugo profita kwako kazi wakagombye guhereza wa muvyeyi wawe akaba basariwe mugumana kanagukorera kuko babiri no mu byo gushima naho nyine uvuze ati tugume dukorana zibe timu zikorana n'ibiki naho nyine barimo gushima aho wavuye rero wumvi amajambo ukumvira utujambo ugasanga abana baraguhenze babanyamuji ashonogi kuko ntiwo muhindura mu mutima uwo mu nico nyene cuko hari abantu twumva bashaka kuvuga ko Abera ari umuntu mubi mu gihe tubona undi ruhande ruvuga ko Abera ari umuntu mwiza nta kindi kintu gitera ivyo bintu wowe ushaka kubona nta muntu abaho kwino si bashaka kuvuga ko ari umuntu mwiza bose uko hariho abantu barimanwe ishari uko uwo umeze kose uri mubi kuri bo hariho abantu no kubaca kwibarabara n'imodoka nawe yabuze bisi agenda asigara gusiba ngo uri mubi uko utamuhaye lift kandi uri mu modoka nturi mu mutima y'umuntu ngumenya ati aho ngiye ni hagiye ugumye ugenda uhagarara n'ibyo ugiyemo gukora byo kwanga cyangwa asanga ugiye hagiye imbere nawe agiye muri view ari no wacanze lift bakamwiba akavuga ati sinzo none tubizi siko byamba ariko rero abantu ucako bagashavura ariyo mpamvu rero ushobora kunezereza abantu bose ngo babere umwana mwiza bose ntibikunda rero kuba hariho abamvuga nabi n'abamvuga neza bo ni kawaida ni kwisimeza hago gusikina umuntu agwanira canka haranira uharanira yuko abakuvuga nabi baba baki abeshi bakaba kuvuga neza haranira gukora nabi ntibavuge byo haranira gukora ibyiza kugira abakuvuga neza babe beshi abakuvuga nabi babe bake kandi nivyo bavuga biba ari binyuma bakuvuge nabi kubwishari ryabo bitakuvuyeko bo je mvuze nabi je ntameze nabi yareze ico ndico ndazi ko je ntari muntu mubi nikiye kintu utaziga waje kubona muri filme n'uyu munsi wiyumvira kikagusika kintu ntaziga waje kubona gati kumbe vya bintu bimeze ikintu ntaziga naje kubona sinari niyumvisha neza ko
ushobora gukora ibintu byawe n'amera yawe waguze kamera waguze trepie uriko kamera nta muntu numwe wari ugwara n'ivyi wawe umuntu akagurisha ari kugeza naho yumva yo ukwica ibyo ntavyo narinzi sinarinzi ko umuntu yogera urugero yumva wopfa ukahava kandi ari ukubera gusa uriko urakora utuntu twawe atana kimuri kuramugoza wewe ico rero caranyobeye cyane kandi n'ikindi kintu nagiye mbona nimba ari ububono bwanje sinzi ko umuntu cyo guhemuka birancanga je sinzi ngene umuntu yubaka guhemukira umuntu kandi umuntu ugamuhemukira yagukoreye ibyiza kuva ku wa mbere kugeza ku wa mbere ugakora ibyiza umuntu byose bibaho mugaga hitamo kuguhemukira je nivyo byose birancanga nikiye kintu horugirira ubwoba cyane gose ngaha kwisi ikintu hora wiyumvira avuga ati je kabisa naho ndi umuntu w'umugabo nihagaraka ariko ngeze kuyumvira kuri iki kintu ndumva ubwoba cyo kuyumvira n'urupfu kubera numva nshobora kuba ndiko ndavuga mukayemuka muri mwanjanye muri moroge cyo mwangiye kumpama kandi ukazobona ujya umuntu avuga ngo ntatinya urupfu bijya n'ibyo bimutera kuba umunyabyaha kuba igikoko impamvu abantu bameze nabi mwino sisi kintu babaho bakubwira ngo je nta rupfu ntinya uruje hazoba hageze ujya umuntu uzomutinye tinya urupfu kuko nutinya urupfu bizogutuma ubaho neza wirinda ibintu runaka bitume na ya mafaranga ufise uyafata ibisanzwe yanzu nziza ubamwe uyifata ibisanzwe kuko uvuga ati ndayirayemo ari kejo nshobora kuyivana mwamo ndikiziga kandi sizosubira kuyibamwo ukundi nzojana ku manda mbeyo imyaka yanje yose nutinya urupfu bizogutuma utiyemera ariko ujya umuntu adatinya urupfu uzosanga yiyemeye ubwiza bwonye n'Imana yamuhaye atazi niyo bwaje bubu nawe yaravutse asanga ni mwiza naho nyene yumva bavuga ngo ni mwiza we nta nivyo burya ntubigera umenya kuri mwiza iyo uri mwiza umvana nawe wacu babikubwira ngo uri mwiza uri mwiza ariko ugasanga ubwo bwiza ntuzi niyo bwaje buva nta n'uruhare wagizemo ko kugira ugira inzobe nta n'uruhare wagizeho kugira ugira igisusu kinini kubera bakunda bavuga ngo ibigezweho n'abakobwa b'ibisusu nta ruhare wagizemo kugira ugira igisusu kinini kuko n'ufise sava wewe nta ruhare wagize ntiwateye inshinga n'ufise gitora nta ruhare yagize kugira abe muto yabonye avoka kujya mugo asanga umuntu yiyemeye ngo ni mwiza ngo afise ibisusu bibiki kandi uwo mubiri ushobora kubora mu isegonda imwe ntuzigere wibuka mane ukahoda tinyurupfu uragowa ahubwo tinyurupfu bizogutuma ubaho witunganije ubeho wirinda icaha ugiye kujya musenge kubera utazi ngene uvyuka ubyutse ugiye mu kazi usenge kubera utazi ko ugaruka amahoro kuko ni benshi bagenda ntugaruke ugasanga upfiriye mu nzira kuragenda none wayi ubaho udatinyurupfu nukugira umunyabyaha wa cyane kuvuga ati Imana ubwo rupfu hari umuntu mu buzima bw'usanga mu mutwe nta bwenge afise atazi ko no gupfa zopfa umengo hapfa abandi ugasanga ubwenge bw'umwereka yuko we watazopfa wamubwira wavuga n'akantu k'urupfu ngo ibyo bintu by'urupfu riko rabizana he uje sinzopfa ego kwere uyu mujama nani ubwenge bwake buko wapi ba uje sinzopfa man ndatinya urupfu kandi nigwo rutuma ngira uburyo nitwara minosi uburyo nirinda nkarinda kanwa kanje nkaca bugufi bivanye nuko nzi kumwanya n'umwanya nshobora kuba ntakiriho nshobora kuba ntariko ndagendera muri ijya modoka napfuye canke n'ijya modoka sinoyiratira kuko umwanya n'umwanya yonyene yonyica ukiratira ngo waguze vewi ushobora kuyigura yije kukwica mani iyi si tubayeho tumeze nk'impumyi navyo tuzi mwisaha iri imbere sinzi ngene hazoba hameze mwisaha iri imbere birashoboka habaye ibindi bitari ibindi ko ndacamo wayi jeno ndangigira igihangana mane ndatinya urupfu ico kintu cambere aber mwe misi twatanga kumenya ukiririmba naho waririmbye indirimbo nyinshi gose ariko ntizashika ahantu nyene haboneka nyene cyane umuhamagaro wari ufise kuririmba gospel ubu wagiye he kumenga wawusubirije film ego umuhamagaro d'abord uza uriko urakora ibintu nyene bikaja mu bantu nkuko wabivuze ati waraziririmbe ntizashitse mu bantu zarashitse ko zarashitse mwango ntizageze ku rugero runaka ariko nsasanga sijeje nyene gospel mu Burundi ragwaye singira si gospel gwaye n'ubukizwa bugwaye abantu benshi barakubwira ko bakizwa ariko ugasanga ibana nivyo kumunwa donc twarabaye abapagani cyane ku buryo ubu gutora umupagani n'umukizwa ni ikintu kigoye inshuti gutora umupagani n'umukizwa kiragoye rero uzosanga nibikorwa dukora by'Imana ntibigira foi ntibigira inguvu bitewe nuko abantu bamaze guhinyura ico bita ijambo ry'Imana bamaze guhinyura kuko ndashaka kuririmba naraye gusambana nkaririmba gospel naraye gusambana nkaririmba gospel ndi umwasi w'abantu ndi umwicanye nkaca ndirimba ko Imana igira neza nkayiririmbira ivyo rero vyatumye abantu babura inguvu zo gukunda ibintu by'Imana tuze twemera sivyo babura inguvu zo gukunda ibintu by'Imana rero jewe novuga ati
je ndi umuntu mu buzima nkunda kuba ubunyakuri ikintu ndacemanga ntakijwe neza nuko nyene ndavyemanga nkijwe neza ntavyemanga nshobora kuba naguye mu mporero mugo je ndirimba iz'Imana ndirimba gospel nari mukuri ivyo nari mukuri ariko ndabigerageza ndashamo n'uburyo bwinshi ariko biranka kuja mu bantu kandi ababa kizo bagashaka kumva ko ibintu byose ngo tubikorere ubuntu twabihereye ubuntu tubitangira ubuntu ariko muri studio ntujana y'ubuntu umuziki w'uburazimvye nshuti kugira ukore audio nziza haragena nk'imiliyoni 2 canke 3 audio oya canke dufate umuliyoni cyangwa 1.5 kuri audio gusa kugira ukore video biragutwara nk'imiliyoni nka 3-5 none ivyo bintu byose umva byoca bikorwa mu nzira ya gute ubwo buryo bwo kubikora wo bukurahe mu gihe abantu badagushigikiye batabona yuko bateza gushigikira umurimo w'Imana ega n'umurimo w'Imana urashigikiye rero je narakoze ndakoresha uburyo bwanje bwinshi ndagerageza mbona wapi ngiye muri filime mbona ubutumwa burashika cyane buze ubutumwa burashika mu bantu ndavuga ati reka shira ingufu cyane muri filime kuko ndabona mu muziki bitinjira uteje nshobora gukoresha miliyoni 5 mu muziki ashanga uwo muziki urabwe n'abantu igihumbi ego igumbi ni benshi imbere y'Imana nimba habonetsemo 10 bakiri agakiza ni benshi ariko za miliyoni 5 kugira ndazironke byangoye mugo ni nkora filime y'imiliyoni 5 ndiburonke views nk'amajana ndiburonke nk'ibihumba amajana 5 bya views bivuye muri yantuze donc abantu ibihumba amajana barabye bwa butumwa bwashikiriye abantu none wumva ari heno shira inguvu cyane numva ko ari aho hantu ivyo mvuga bishikira abantu none ngene mvuga ibintu je nibwira ivyo nibwira indirimbo ziri muri jewe yazikene kuzibwira je ndazibwira je kugira ndirimbe no kugira ubutumwa bugere kure ntibashaka kubwumva niba badashaka kubwumva nimumve Israeli bakunda kandi naho arabuvuga Israeli hari kugira mfashe kuvuga ubutumwa kandi amashimeje kuri Israeli kuko ubutumwa avuga burashikira abantu bose yo bananje narabuvuga bugashikira abantu bose nayo kubandanya ingufu ariko nimba ndabikora ntibishikira abantu wayinca ngoma ingorane n'ababwumviriza cyangwa bavuze ngo ngone yari wowe ubutanga wari ufise agasembwa oya ababwumviriza nta muntu wigeze ambwira ko mfise agasembwa je kuva cyagiye cyose ababwumviriza niba bashaka kubwumva nabona baguma batwereka ko bakunda ivyo mu Rwanda ari ubutumwa bakunda ngira ariyo majambo bashika hanyuma igikuru nuko ubutumwa bw'Imana buvugwa igikuru nuko ijambo ry'Imana ryamamara je nico nshira imbere kuko nabivuga naririmba kugira ubutumwa bw'Imana bwamamara biro habonetse abandi babwamamaza navyo ni sawa ariko urana ariko biraza turafise Lopez nindi nahaze ni misi vyaje biriko biraza Imana ishimwe ahubwo je ndi mu bantu batangiye gukurikirana Lopez kuko je ndi umuntu nzi ico bita umuziki mwiza n'udari mwiza n'ubayabaye narumvirije ya ndirimbo za Lopez akizisohora umva ziraryoshe nkagira ndazumviriza mu modoka hose ariko naraba vyuze nasanga 3,000 5,000 nyagihe je nkizumviriza 3,000 5,000 wayizi ndirimbo zimeze uku abantu ntibazumva umuntu haza no mu modoka ayumvise ndayishizemo acambwira ati uri muri imvyi nani ngo n'umunyarwanda niyo kintu natanga kumva rero ati kubera kuvuga ko ari umunyarwanda umurundi uruzi ko uburundi bwo bwigije umuziki ibihugu bya East Africa ja muri Kenya baratinya umurundi mu kuvuza umuziki mu Rwanda baje barimvyi bose bavuga ati twe twigiye umuziki ku barundi ariko ugasanga abarundi banyene ubwita bo bakabonye ko umuziki uri mu Burundi bariko bawujana hakurya ngo nivyo bo hakurya rero jewe icaje kuneza nanezerewe maze kubona abantu barahindutse Lopez asigaye bamukurikirana ejo nagiye muri YouTube mbona arama views umuliyoni ndimo zifite umuliyoni na umamajana ndavuga ati Imana ishimwe ko ijambo ry'Imana ritanguye kugira ikibanza ciza natwe mu Burundi kandi nonezerwa babaye nka 5-10 ariko urazi kubona umuntu nka Prenere yoririmba indirimbo ugasanga agize views 10,000 mu mwaka ca mu myaka ingahe kintu nakamara amaza urumva rero Imana ishimwe ubu ndabona ko kuri muvuga butumwa niko biraza Chris Ndikumana areka kuvuga ati muze dushigikire Lopez banamusengera ariko abwira Prenere amushigikire amwereke umwongo uhuma n'udahuma banamusengere cyane kuko bugi ikindi kintu gitera ingorane n'ubwibone ariko arazana ubuvyutse mu butumwa bwiza buciye mu ndirimbo nawe urumva ko yavuze ati ibintu biriko biragenda neza nibaza watazogira ubwibone ko ni umupasiteri Lopez n'umupasiteri ariko usanga agize impwemu nk'Apollinaire Apollinaire kuva wamubona urigire ubona agira ubwibone kuva ndamumenya kandi n'umuntu w'umukozi nziza novuga ari mu bantu dovuga ni nkawe hagarariye imbere nka gospel mu Burundi we tuvuze gospel twumva Apollinaire akuva yabo ntaragira ubwibone kubera iki ari mw'Imana indani muri rero na Lopez no musabira kugira Imana muri we kugira ngo hiti azogira ntizomuhindure
bimugira undi muntu kuko ari nk'abantu abonye atangiye gutumirwa nka perezida mu gikorane warabonye ko yamutumiye mu gikorane usanga aciye ahinduka abantu bose barabaje amatoka iyo anagenda kajeje urumva kandi Lopez ona aratumirwa no mu Rwanda bakamurihira indege akagenda mu bikorwa ari bisanzwe Imana imuhezagire kandi muhe kuguma aciye bugu ikintu uvuze nico ko ndibuka Roza Muhando yageze kuza Sabasa yamutumiye aravuga ati ndababaye kumva muruku twe twatangaye kuririmba kubera abarundi bahungira mu makambi y'impunzi za Tanzania muri East Africa twarabatinya twarabubaha none byagenze gute mwatakarije ntaho twatakarije aho twatakarije na karanga mutima wo gukunda Burundi uranyumva ico kintu abarundi gukunda umurundi mugenzi wabo ni icago gikomeye gose niyo ngorane dufise ariko ubundi umuziki uri ngaha muri East Africa yose hano bakomakomeye bavuza umuziki mwiza live n'abarundi bawuvuza haba muri Kenya haba muri Uganda haba mu Rwanda n'amasidi yakomakomeye mu Rwanda buza mu Barundi umuziki wavuye ngaha mu Burundi ariko kakaranga mutima ko kwiyumvamwo udakunda umurundi mugenzi wawe buryo umaze kuba udakunda umurundi nivyo akora udakunda umuntu mu ncamake nivyo akora ntubikunda kuba udakunda umurundi mugenzi wawe niyo mpamvu uzosanga igikorwa ciza cose ukibona ku muntu wahandi ari nk'ibikorwa dukora bya filime hari umuntu buzima ataraba filime ndundi amaze kumva bamuhaye na link akabona ni filime y'umurundi ngo tawa ngo nayingize ngo niyo mu Tanzania ngo nayingize yo munyarwanda urumva muriwe ntanakeneye message nziza ntakeneye image nziza ntakeneye wowe gusaranka umurundi arumva ko umurundi atakintu ciza yo mukorera kuko aramwanga rero ikintu dufise ikibazo akaranga mutima wo gukunda Burundi n'umurundi mugenzi wacu niko dufise umunsi twogira akaranga mutima wo gukunda umurundi byo babiheze ivyo byose tuvuga akakantu ka patriotisme nibaza kari akantu gakomeye bahora bakunda kuvuga nibaza ko bari n'inyigisho zo gukunda igihugu zo gukundisha abana igihugu zikazisha no mu mashuri ariko nibaza yuko ururunganywe rwacu canke rwanyu byo byamaze kugorana reka dushunge muri aba bana bariko bavyigisha ariko nibaza yuko muri rusangi uri kuraraba ibibazo byose byishi biba ngaha ako kantu ka patriotisme karimo iyo muri ko mukina amafilme muhora mugashiramo kugira ngo ako kantu abantu bakumva none ndakubaza nebijya dukora tugagura amasinema tugakoresha uburyo bwacu bundi bwoye no kuronka tukaguma twitanga badadukunda batanadushigikiye tukitanga uzombwira abakinyi ba sinema ngira na leta ntidushigikira nyene byanyavye ngo ubone ngo igisata ca sinema kirazo ariko twe ubwacu kubera tugikunda tuguma tugerageza none ukuze gukundisha abantu igihugu kuko turekana Burundi bwacu tukirana ngene ari bwiza tukagira imico ibiki nibiki uko n'ukunda igihugu bikomeye ariyo mpamvu tubibandanya kandi atakintu biduha turinira tingira ejo bizogenda neza rero twebwe ahacu hakinyi ba sinema turagerageza turitanga turekana ko dukunda igihugu yego nkuko abandi bose bavyerekana kwabo nanye ndavyerekana muri iyo nzira ivyo nshoboye mugabo ukunda igihugu ni mu nzira nyinshi ari abandi batera ibiti ukawerekanya ukunda igihugu ingabo z'igihugu zikigwanira impande zose umuntu wese mu mpande zose akerekana ko akunda igihugu ariko rero nkagira ko mvuga gukunda igihugu je nibaza ko bitoba mu nyigisho ahubwo byo kagombye kuba mu maraso mu bikorwa muri twebwe none wayo udakunda igihugu kandi wavukiyemo ufise ubwenge bukora neza none ndakubaza wewe ukunda Amerika gute none Imana nikijuju cyakuvyariye muri Amerika Imana byarakunaniye byarayinaniye kugutereka mu nda y'umuzungu byo yinaniye ishaka yo kugutereka mu nda y'umuntu wo muri Amerika Washington ukavukira Washington none kubikiye yaguteretse muri mama wawe w'umurundi yashimye kuba ngaha nyene kundi ivyo ngaho ukunda Burundi bwawe kuko Imana nivyo yashimye niwe yagwitiyemwo kuba ibindi byose uri kurazana uri kuramanuza Imana burya kwanka igihugu cawe uri muranamanuza Imana yashimye kuba Burundi ntiyihenze rero inyigisho zo gukunda Burundi sava kugerageza nyene no kugerageza ariko ubu ntibyakagombye kuba bicisha mu nyigisho byakagombye kuba biri muri kameremere kacu Abere mwe misi narabonye afishe no cover ivuga ku ibintu bya Express hari cyo bitubwira ko byo warabishize habona kuko status narabishize habona nashaka kubikora kuri Facebook nashaka kubikora ariko bica biragira ingorane novuga ati sinzi byabaye nanje urabona ko ariko haba cyagiye ari amavogisi yashaka nko kuja hanze akaja za Kenya za hehe nanye narumva ko mfise nka company bikora byo ba fresh
izo nzira ndazizi ndose nk'abantu nimba nja nko Nairobi kurangura nk'utuntu kuko nje ndakunda kuja kugira utuntu bise nka company bikora hakugenda je no modoka nugenda njanya abo bantu tukagenda tujanye nkaronkamwo n'ay'igitoro numva ko no bikora muri iyo nzira ariko byaciye bihaba byarabaye nabi ari ukuntu ntibakunze ko tubibandanya ngira nuko ntacyo nizere yuko urumva ko ati byinshi bitubwiye ko bize ko n'ibyasubira nta byinshi no bivuga ko kuko byasa kugenda neza kuzotuvugisha je sine bwana bitangura byahagaze nta natamwe nta rugendo namwe ari bwakora oya nta n'umunsi n'umwe bwajana n'umukiri ubwo naciye numva mbona bihagaze numva bahora babikora batangiye kubafata numva rero ko sinobirandira kuko sinzi impamvu yavyo nanje reka turindira cyane cyane yuko dutegerezwa kubahiriza amategeko nuko ibintu bariko biragenda abera ikintu cyogenda tutavuze vraiment naho ari ikintu kigoye ariko turaza kuraba tukiganire mu rufasoni hamwe no mu kwigengesera abere uyu munsi hari ingorane mu karere k'ibiyaga bavuga binini canke bigari mu Kinyarwanda ugurakunda kuja mu Rwanda keshi nibaza yuko nahantu uvuga ko wanakoreye cyane ibikorwa atari bike warabayeho ufiseho isano rinini kandi abanyarwanda n'abarundi turabavukanye cyane turabavandimwe ariko uyu munsi hari kibazo gihari hagati y'u Rwanda n'u Burundi umwe wese ashaka kugira uko akivuga kikaboneka nabi twe nk'abanyagihugu dusanzwe dufitanye imiryango Kigali na Bujumbura wecho kibazo gifata gute nk'ushaka kuvuga bakumva umenga uvuze nabi hariya cyo bavuga hariya bakumva uvuze nabi no mu Burundi wewe uhora ugifata gute nk'aha iyo mpamvu nyene uhereje ko iyo mpamvu vyiza ari kunuma nk'uko bihereje kuvuza ati nshobora kuvuga uko aba bakabona ngo uvuze nabi uvugiye nabi bajya canke urya munyarwanda kumva ngo utuvuze nabi je mu bintu usanga uzurazi ko nkunda gutembera muri ibi bihugu jewe umugore wanje n'umunyarwanda sindabinyegeza je ndi umurundi hama no kuba urumva mu Rwanda ndafise imiryango ndafise data buko yambyariye umugore mwiza ndafise nyine abagenzi narahabaye imyaka myinshi arashobora kundera imyaka itari mike yandi mu Rwanda ariyo mpamvu nama nagiye nkagaruka hama ikindi mu Rwanda rona ko ndafise abagenzi benshi abo dukora akazi kamwe ngiye gukina sinema mu Rwanda banyakira neza n'urukundo baranantumira no mu birori byabo amafestival bakantumira tubanye neza kandi ngiye mu Rwanda nta kimwe de politique turigira tuvugana n'abajya abantu mu bisanzwe y'uri umuntu uri muri entertainment si byiza kuja muri politique kubera ko ugiye muri politique uza gusanga araho uhengamiye kandi twebwe ibintu dukora canke dukina twigisha impande zose twe dukore ku nyigisho ifata kiremwa muntu apana ifata uruhande runaka rero ariyo mpamvu no kubwira ati kubijyanye na politique numva utobinyinizamo cyane kubera ko n'ubwenge bwanje mfise nibo mbe mu gifaransa niba ari ni monsiporota niba ari monsiporota kubijamo je ubwenge bwanje mfise ngiye muri politique no canturika kubera ko ndabona ko bishavuzanya kandi n'ababirimo ndabona ko bibashavuza kuko impamvu bibashavuza haragereye bakanicana egare yuko nabo nyine birabarengera umutwe akumva yorasa mugenzi we cyangwa yo mumena rero ivyo bintu bimeze uko je ntavyo nshaka ivyo bintu bituma nanka mugenzi wanje ivyo bintu bituma nanka umuntu mwene data ibintu bituma ndamwimvamo nabi ntavyo nshaka jere kuri politique y'uburi n'u Rwanda je ntuyimbaze ko ntuyishiremwo ntayonzi jiho ku bwenge bwanje bise n'amashuri mfise ndumva ko birandengeye bijya birandengeye ndavyumva mu makuru nkumviriza nkarengana abirabisha n'amaso yo bija mugabo je ntavyo nojamwo jewe hageze ko nja mu Rwanda ari bya sinema gukina sinema bajye abanyarwanda dukinana nta ngorane dufitanye nta n'umusimwe nimwe tuyagize ya politique dukina sinema tukitahira nasane nabo nyene besha arabastar kuko uramaze kubona uhora ukurikirana ibintu nyamakuru byo mu Rwanda urigero ubona nka Kiramani yagize ikiganiro kivuga kuri politique kuko arazi yuko ngaha hafise abanwanyi bamukurikirana hafise abakunzi urigero wumva bajye bose ukurikirana Papa Sava urigero babona muri ivyo bintu si byiza uri umuntu uri muri entertainment ukina sinema utanga ubutumwa bufasha abantu kuja muri politique kuko usanga hari aho hengamiye canke hari abubuze kuko umuntu wese arafise muri we akaranga mutima n'ivyo akunda kubw'ivyo rivyo ukunda uri umuntu uri muri entertainment wofumba bigumiza mu mutima kuko mu mutima nawe uza kuhabaga ngo abona hondi abona ivyo ntekereza ivyo ntekereza kuri bijya biboro
biri muri jewe mu mutima murakoze rero akajambo yobwira abarundi b'abanyarwanda kugira kumbure kihumure kugira ntiduhungabanywe n'ibyo ari byo byose mu gihe n'inyuma y'imvururu tuguma turabavukanye nk'uko tuba dusanzwe turibo ihumure nyine rya mbere ni uko bomera nka jewe bareke kwinjira mu bya politiki bareke kubijamo kuko politiki nasanze hariho abantu irengeye twe nka jewe irandengeye niyo bo hejuru mani none je ndafata ingingo je ndagira iki jewe uko babigize je ndi umuntu nyoboka ubutegetsi je ndi umunyagihugu cyangwa umwene gihugu je nyoboka uko bantwara uko bantwaye ariyo mpamvu rero nta manuro zirenze uretse kubabwira ati babandanye igikorwa ca entertainment cabo nk'abakina sinema bikinire sinema ntibivange mu bintu bituma biza kubankanisha n'abarundi canke n'abarundi bikinire sinema ntibivange mu bintu bituma biza kubankanisha n'abanyarwanda kubera ko twe turakeneye ko bwa butumwa bushikira abanyarwanda kuko tuvuga ururimi rumwe n'abanyarwanda barakeneye ko bwa butumwa bushikira twebwe ko dufitiye tuvuga ururimi rumwe kuko urabonye mu misi heze hari abanyarwanda bamwe batangiye kubijamo cyane mu bintu by'ibinyamakuru warabonye ko byashavuje abarundi bamwe bakavuga ati yabara muratanguye natwe rero turaje urumva intambara ijije mu gwaruka ije mu gutukana ije mu ibyo bintu ntabyo dushaka reka twebwe tubireke hanyuma bo hejuru badukinira agapira ndavyita gakino abandanya gakino turabuzotsinda canke ingene bazobiheza mana abantu b'abanyepolitike n'abanyabwenge tushaka kuja mu mamedia tuvuga babrabra ugatusanga ariko baraganira mani bafise hano baganira tutanazi we ntubizi ivyo bintu wewe baganira ugasanga babihejeje wewe utanakimuzi we nawe waravuze barabara bizogukurikirana imyaka yawe yose kuko je navuze barabara no mu nyuma vyaraheze ngiye hari bavuga ati kakagabo ushaka havuga ibi wakabonye basanga uragize ingorane ivyo rero ntavyo nshaka Ego rero twirinde abarundi b'abanyarwanda turi bamwe ndabivuze kubera namenye mengaho sinzi ibintu bariko bavuga ngo ibi nibi ariko twe dukora akazi niko konyene kuko aka karere k'ibiyaga bigari no gukora nta kindi ikintu bavuga no kuri hozi nk'umunyamakuru je nibaza ku bwanje nakiyagana ntiyari kugikora kuko ikisigaye ciyiza turi mu bihe bya politike mengo si byiza kubivuga yapfuma bijana mu babijeje akegera nk'umupolisi canke akaja nimba mutungane akavuga ati ari umuntu byambangamiye ariko angira ibintu ibi vyiterabwo ndabasabye ubwo kubishira hejuru cha mengo si neza si neza kaya kantu nazo gasubire byo nibyo nibaza ko arugwa na Kidumu nawe yari yakoze ikiganiro mu Rwanda kwa Irene ryari mengeje niyo yari yarakoze ikiganiro nibaza yuko muri entertainment nta ngorane dufise ntihagira abantu bafata politike bayitiranye na entertainment nta ngorane ndabona je ngiye mu Rwanda ubona uko kuri nkora ibintu byanje areze tubanye neza ngeze mu Rwanda banyakira neza nukunsororera nukugira iki ngeze mu Rwanda bo bambwira ati nuri mupaka kutugura tuzi Burundi man tuje kugisi man Burundi man hararyoshe kugisi ibintu mwe nivyo urumva akakwakira kuzimana iki ivyo bindi ugeze mu Rwanda akubwira ati none ibi bintu bizohera gute ko bidutandukanya kandi twatangone dufitanye nk'abanyagihugu kandi nabo nibaze tubakire hagati y'abanyagihugu abanyagihugu bwabo angorane burya bafitanye yego kandi hari n'umunyarwanda yozaho mwakira nta ngorane yaje mu mategeko nyene atangorane ngonereka kumwakira umwakira murumva yuko nukwigengesera cyane umuntu wese akontrol ibyo avuga ntahave asanga yarengereye Abel tumaze iminsi tusura kukubonana kandi n'umuntu bitwa Ahunera ariko naho turiko turakubonana nawo nta mafoto ya hato na hato canke menshi tukibona nka mbere kwa gushikirana wawe mufise n'ukuno munsi biba bitandukanye bo novuga ko umuntu mu buzima aravuka agakura no muri ibi bintu dukora mu buzima bwa misi yose umuntu aravuka agakura nibaza ko onera muri timu twarashoboye gukorana turamwakira turakorana neza tubera umwana mwiza haragira n'igihe turamusohora arakora sinema ziwe rero amaze gukora sinema ziwe harabaye akantu katari keza gatoya kadakaze mugabo bitavuze ngo twari twagiranye ingorane rero kuba ubona ngo turagendana ubu iki nuko asanzwe ari muri team G5 kuko nubwo akora ivyiwiwe asanzwe ari no muri team si sawa arabandanya ibikorwa bya team dufitanye n'amasezerano n'umwana wa team mbere mbona ariko anavyitwaramo neza cyane atitaye kwizira afise atitaye nuko akora ivyiwiwe
rero akenshi imigenderanire y'umuntu buryo uzorabe akenshi nuko abantu bakunda kuvuga niba upostinze nk'umuntu bacatanga kwagiriza uburaya nibiki ariko akenshi iyo dupostinze nk'umuntu kenshi tuba twahuriye ku itire turi muri shooting no mu iminsi narapostinze ifoto kandi izo foto napostinze twicaranye ahantu ahubwo ko ndavyibutse ca ndayipostinga ko turi muri Severance amwereke ko ndanamwemera je ndamukunda sivyo kuko je Severance sinzi ko ari urukundo rw'umugabo n'umugore gusa je nibaza ko ari urukundo hagati y'abantu kubana kuba mubanye mwumva mukundana muri inshuti muri abagenzi banyabo sivyo rero kenshi jewe posting ifoto yo twagiye kwitere turi gukina nkaronka ifoto runaka ca ndayipostinga muri iminsi nta shooting ihari hanyuma ikindi muri shooting ziwe mu bikorwa vyiwe vraiment sindimo muri sinema ziwe sindimwo sinzi impamvu ntarimwo ivyo navyo ucu bibazawe ntubibaza jewe ubwo jewe wanje arimwo si sawa kubw'ivyo rero nta muti wishibere kuba ngo amafoto ngo sikirenga nka mbere dure kwitere turayafata kandi tugapostinga yes aho nibaza ko abantu bari bafise akantu gati yasubiranye na Onera aho nibaza ko umuco ubonetse kandi bavuze yuko ata bintu na bimwe bigera ukora no kwanko ntidusubiranye kuko ntitwavanye kugira usubirane n'umuntu bamwavanye niko hashemo interval tutabona ayo mafoto amafoto ntitwari ko turakora nyine harabaye igihe atangwe tumaze atanga ukora ivyiwiwe vraiment harageze igihe abiha agaciro cyane kurusha ivyiwacu kwikunda cyane akunda ibintu vyiwe cyane bazi tuvuga uko rero ubwo ngira yari intango ngira ntiyari bwamenye entertainment yashaka nyine kumva ko ariko arakora ivyiwiwe nyine tweyo ca dutera akagere mugabo urumva ko nakantu gato yakashitse yari mu bintu vyiwe abiha umwanya cyane twebwe aratureka ubwo mu nyuma yaje gusanga bitari fresh bitari sawa uvuga ati nokora ivyiwanje ariko nahajya muhira ndahari ubu rero yaragarutse neza arakora ivyiwiwe n'ivyiwacu akabikora atana kimwe aretse kuko ivyiwe arabibandanye n'ivyo ashaka bibandanye mu gico gihe yakora ivyiwe cane iwacu atahari cane ariko ni kwari kwankana ivyo ntibisiguye ko umuntu mwamwankanye mu gihe ari mu bikorwa vyiwe agahitamo kubiha umwanya cane yego uwo mwanya araza makano gushavura ugashavura ati none wayaciye agenda kubika ciye agenda nuko ariko arakora ivyiwiwe kuko je ngo nabivuze kuva na mbere gusohora umuntu ni vyiza ariko ntaca guta ukamusohora ariko akaba ari nk'umwana wavyaye rero Onera ugenda mufata nk'umwana G5 yibarutse nibaza hata umuntu abihakana ujya n'umwana G5 yibarutse uko yogera ivyo yogira kose aho yogera hose ivyo ukora byose we nubwo wo muhenda ngo arahano wo mugeza ntuzoza urutwa umuntu yamwibarutse akanamusohora kuko kijya cambere nico cari gikazi kurusha ibindi nuko rero je nta ngorane nigeze ngirana nawe kuko se umwana mwari baruse ariko niba ari ingorane waba warumvise nimba ari ingorane waba warumvise uzumva ari uko ari twe tuzivugiye je warigeze wumva none je sifisa mu posting nageze posting ako Onera dufitanye ibibazo kandi nawe ntavyo ya posting Onera yarigeze posting ako je dufitanye ibibazo none wayi wowe ushaka kuvyita ngo wari ibibazo kandi twe tutabivuze je ibibazo bihari nonanirwa kubipostinga nonanirwa kubishira kuri stat ivyo nashize muri stat ndabizi si byinshi byari bike bigaragara yuko nyene ndiko ndamubura bitewe nuko yafashe umwanya munini mu byiwiwe iwanje yaha umwanya nanje nk'umuntu nateza kugiramo akantu akangonongono kandi niko ndamubona gusa ari byo bantimuvuge hari ibyo bantimuvuge nk'abantu bakuze ntimwirigwe murishira ku karubanda none se ubundi nk'abantu bakuze ni byiza kuvuga ibintu bijya n'iby'ubwana mani je bijya byaraheze je bijya ntabyo uzosha kumva je ngenda mvuga niyo mpamvu rero nimba bitavuzwe ntiba byavuzwe ufata ibyavuzwe sivyo none yego ibitavuzwe umva bijamwo gutega simo ufata ibyavuzwe rero jewe abe na Onera nta munsi nimwe wigeze wumva tuvuga yuko dufitanye ibibazo kubw'ivyo nta byabayeho kuko twe ntabyo twavuze ni kuri cyo nyene no ku muntu bitwa Fani ubu ni sawa cyane gose urubanza ukajayo muragenderanira ubu ni ibintu vyagenze neza ne kuvuga twahaciye twarakuweho ariko ni navyo mba nshaka ubundi kwankana none bifise inyungu yiye hamikini nimba twitwa ngo turi abantu bakera dufise icuntu batuvuga ko muri sinema ni gute twoca twitwa bakera twerekana karakteri zitari nziza nk'ubu jewe ntibiryoshe ko jewe na Fani tuba twankana nta nubwo biryoshe ko umuntu nka jewe na Onera tuba twankana ko Onera urabona nawe n'umumama ubona w'igihagararo w'ijunja
si vyiza ko twoba abantu tugenda mu buntu bw'abana mwibarabara. gusa bere ku bantu babona ko umenga Fani niwe yari yakoze amakosa kumbure bari barindiye yuko babona Fani ari waza kugusaba imbabazi canke wowe ukamusaba imbabazi ku byo wakoze bitari byiza nawe agasaba imbabazi ku byo yakoze bitari byiza, ariko ni Fani tutabonye asaba imbabazi canke avuga ku byo we yakoze, ukomenga hari ibintu mwarafukiranye mukabandana nyuko nyene. Je igikuru naritunganije ku Mana, nimba narabaye intwari je naritunganije, je ntitaye uwaho tugeze sishaka kumenya ngo ni Fani yari yakojeje na Bere yari yakojeje, ico nzi nuko gusa byaheze. Jewe nimba naritoye nkaja kumwegera nuko basi je umuntu urumva ni mugiye nko mwaratuma skinze bitaheze neza, ejo hozosubira kandi akaba akantu muka vugana n'amajambo atari meza. Nakubwiye ko dukuze kabaye ntakuzumba, ubu ni muzosubira kuvugana hazoba amakosa. Oya none yaba we nawe yarayibonye ko kuvuga atari fresh, rega aho twavuze ntibyagenze fresh. Uvuze ari abantu bagukunda n'abantu bakwanka, hama ikindi nubwo je wompemukira simu, nubwo norandaza kuri media yawe nkavuga ko wampemukiye, ujya mufana ntavyumva, akunda ujya munaguma mukunda, abona yuko uri gihemu kandi bagwemukiye bakunyaye. Yashiko n'ukuri ariyo mpamvu rero kunuma bifise akamaro. Jewe cya gihe naragera nkababara nkavuga utuntu ariko bakanka kuvyumva. Umuntu Fani yagenda muri media yarira gusa, mwabene umwana akabona gusa ko wamwemukiye kwere yarize. Nega sha wewe mbahogwa muri ivyo bintu, yani rero nta nsiguro yo kwiri gujana ibintu muri media kuko n'ubundi ntawe gutahura, uratamba wirorera nshuti. Shaka yo baguhemukiye mani gumana umenye ingene wibana ivyo bintu nyene, ariko kwiri gubivuga ntaco bagufasha abantu. Abafana bafata ibintu ukwabo je narababonye. Abere usanzwe ufise umwana w'umukobwa novuga nk'inkumi, kandi vraiment umwana mwiza naho kuko abantu b'uburanga barabaho, birashika avuga ati na Bibiliya yatubwira ati Sara yari umugore w'uburanga, Esther yari mwiza, ivyo byose biratandukanye. Ariko akavuga ati Abere umwana gumashira aha na hariya, ubwo na ejo ntari kamutera abantu kumurondera ku bwishi, ukigera gute ico kintu cyo gufata umwana w'umukobwa. Ubona ndi mu bantu bapubira ujya mukobwa ahantu haboneka. Ubona ndi mu bantu bapubira ujya mukobwa kwera utambeshe. Ubona ndi mu bantu bapubira ujya mukobwa. Mbo kangahe je mu ma video n'amafoto none bishitse nkaja kunezereza abana ruguru kuri bonane, ce ndavyinyegezamo sindayiposti. Je nibisanzwe. Ukigera gute ntabwo ndi mu bantu bapostinga umwana je kangahe. Mbo rimwe nyene rimwe habaye ikintu nyine mu muryango kitwagiye ahantu ibintu mwe nibi, rero wowe ucubona ujya mukobwa ko yari mwiza. Ariko urumva mbanagiye gukora ikintu kijanye n'umuryango, nuko ko yari mwiza ni ucubona no mu makomante no muri face bana niwe baguma bavuga, kandi ndamushize ko uwo munsi n'ama message sishobora no kuyasoma. Abantu kenshi umuntu atababizi azavuga nkaho menga n'umukobwa muri kumwe we wa ya yego abona ko ari umudemu nyene turi kumwe kwera. Bigenda gute rero umuntu w'umugabo aho n'umukobwa gusa, nace mvume ngaramukeneye, cyo mvume ngaramukunze, ntazi wari we, ntazi n'umwana, ntazi arubase ntiyubase, ako kantu ku bantu b'abagabo gategwa ni umutima wo gukunda abakobwa twarema. Nane waruzi udura n'ibikorwa dukora no muri sinema, uko umukobwa akundwa siwe ko we bagukunda. Umukobwa akinye sinema naba bose dushiramo muri bibiri bamukunze, umurondera ngo shaka gushigikira, ngo ivyo bintu ngo bikora gute, ushaka gushigikira iki aca mu amakamera ibiki akamuha amafaranga menshi akamuha, si sawa. Ariko wewe imyaka uba umaze kubikora urigera ubona umuntu akurondera kubwira ibyo, je nta muntu arandondera ambwira ibyo. Haro n'umuntu nabajije, haro n'umuntu nabwiye mu minsi yeze arakarimo nashaka gukora video karananira kubera kazimbye ibintu by'amahera nabuze. Ndagerageza kurondera umuntu ari abantu baba hanze bantereye, umuntu ari haranyemerera $100, mu nyuma aranansaba n'izina ngo yarungike, naheruti ivyo nigeze abirungi. Ayo mpamvu je no gusaba binanira burya nabyo nkunda kuko keshe ndabikoze ntibitoka. Rero iyo nk'undi umukobwa navuze ko nshaka gukora ukaririmba nayo uca ndonka $1,000. Urumva ariko nk'abantu nka mirongo bampa $100. Ugura umuhungu man, iyo mpamvu uri umuhungu kora cyane ukoresha amaboko kuko nta handi hantu uzokuruza.
urumva par contre kurya abantu b'abagabo bafasha abakobwa ntibategereza gushifashwa n'ibindi bintu by'ibimama nyene twebwe abamama nta rukundo bagira abamama kare abakobwa nta rukundo kote kobwa nta rukundo bagira abakobwa ntibakunda kuko ucubirabiraho nyine twe nta bamama turonka baza ngo ubona naje nyine ngo akwereke ko agukunda cyane ngo agushigikire mu bikorwa uri kurakora cyane ntabo ndabona nabaza abo bamama usanga bakunze nk'utujene aba yarapfaka yishakira umugabo agacarondera nk'akajene kari mu entertainment agaca gatereta arabe ko komwemerera ariko vuga ngo agira urukundo vuga ati reka ndamushigikire naka ntibikunda na gatoya ako nyene hari abantu baba bari hanze b'abakobwa bahora bakundana n'abahungu bo muri entertainment mu Burundi ukazamva ngo bakundanye kubera amahera ngo yamukunze kubera amahera ngimba nimba ryari isezerano kubera iki abantu bace bavuga ngo bakundanye kubera amahera kuko kesho usanga umukobwa nk'ubu gace usanga umukobwa arakuze umuhungu nawe yarakiri mutwe ngo bamukunze kubera amahera yanguze kwa mu diaspora ngo amukunze ko yari hanze ariko kwiyumvira none nimba ari hanze nyene isezerano akaba ryari iryo nyene byaca bigenda gute newe nimba uvuze ukuri nimba uri umuntu w'imvuga kuri newe urabihakana ivyo bintu none ko ari byo bavuga nawe ugira ubihakane urukundo rw'amahera kuko ari umumama usanga nawe nyene kumukunda umengo ibana ni ikintu gitoroshe ariko ugasanga yategezwa kuba ari uwande basi nimba abo bangana ntibahari ego urukundo ntavyo kungana yarega ngo by'urukundo navyo n'amafaranga man ubuzima turimo ngako ariko burazimba abasore nabo bwabananiye beko barabona ubuzima wapi abonye umugore uko yobangana kose nubwo Jemfise abasore benshi bambwira ati nubwo bafite imyaka 70 akaba ari muri Amerika bwazonjana azoza mbwira usanga ari bari sezerano na oya si sezerano nshuti ukundikwa ni si sezerano oya reka tureke kwigwa tubiharira si sezerano no gukunda ivyisi kuko tutabeshanye umuntu w'umusore swingi y'umusore no gukunda gademu kakiri fresh kakiri vierge kakimeze neza agitagase kame gatama nyene kana kuvugisha man umukobwa w'inkumi anakuvugisha nyene avuga Allo chérie, ça va? Meze neza. Urumva aravuga nawe ukumva ati akaji kumujene, sivyo? Umukobwa ariko nk'umugore w'imyaka 60 ngwe kuvugisha nubwo bari muri Amerika avuga ati chérie, bya bihumbi 50 nakurungikiye wabibonye se. Urumva? Ijwi baraze kuzamo base. Nta kaju kari karyoheye amata. Kari romantique. Ushobora kumva. Ariko umukobwa uramaze kumva. Ujye umukobwa w'imyaka 20 avangana n'agafarasi. En tout cas aujourd'hui umfashije nyene ukanjana nko muri arena nyene banumva ari bobo vraiment chérie I love you urumva unyene ako kajwe nta musore atagakunda nshuti ako nako hari ubukene ucumwabaza ngo utwo tutwi natwo hari ubukene ntasho tumaze nyene nakubwiye tureye kubeshanya surukundo urukundo ibintu niko byamamba atingira bari sezerano nyene bari urukundo ibintu ariko nivyo bintu nyene birakenewe mugabo je ivyo bintu nzokunda nkazomara imyaka yanje yose ntanezerewe ntavyo noshobora uranezerewe n'amafaranga ntazokubeshe ntigikunda nshuti ntigikunda ugiye ku muntu ngo nuko kubera amafaranga ntuzigera uryoherwa oya mbere uzosanga uzokoresha imiti kugira unamubona cyangwa ugira ukora ibyo agomba gukora bisoba nko kwidroga yego kabisa no kwidroga kwe ukura murabo kumva ati ugashibuka bo mwiganye ikanaka kanaka karankunda none raburu uca widroga kugira ubishobore ukora idiri kuko ni nk'akazi kiya ni nk'ikiraka uburiko surukundo kiya ni nk'ikiraka uburiko uca widroga none ubwo buzima yumva ari bwiza ifo kuba mu buzima uryohewe ufise urukundo ruri naturel urukundo ruri original uryoherewe uwo mu bana nibyo bya mbere man kandi uwo munezero urugo gwiza ni paradizo urugo gwiza guwo muberanye uwo mukwiranye uwo mukundanye nyine byanyabyo urugo rubi nago vuze urugo gwiza ni paradizo urugo rubi nago si paradizo ni giheno muyo mwiza oya si paradizo vraiment none wowe uza gukora ibikorwa rukuri widoroze wumva ngo urugo utarimo ibibazo okay iyo umaze gukora ikosa nk'iryo mu rugo ugasanga wisanze mwako kantu wokora iki ico wokora wobandanya uko nyene ugatimbirako canke worubomo oya sinomara imyaka yanje yose mbabaye numubwira ati sha nshuti naje kubera amagogo Jera ugira ati vraiment nshuti yanje mbabarire ubukene bwo mu Burundi buragoye sindagukunda vraiment nagukunze kubera amagogo ngume mbabaye umutima imyaka yanje yose okay urabikoze cya kugira ku mupfumu numva kuba wikwegeye
umupfumu agiyeho nawe ukaja ubwiye umupfumu se n'uwiwe ni nyina wiwe n'umupfumu we wenyene ivyo nivyo gukanga sinomara imyaka yanje yose mbabaye n'ubwiza ukuri vraiment mbabarire bwari kubera ubuzima ukamubwiza mwigi abantu muje kuvuga ukuri gute nomara imyaka yanje yose mbabaye ku mutima nkunda uruntu ntakunda ukubera amahera nimba narayashoboye kuyaronka nimba yarashikaye muri Amerika ibana mambo kwica nubwo nobagira ino ngaha nkabona ibyo nashaka nimba ari udufaranga naturose mwana nubwo sishobora guma nkunda umuntu ntakunda kubera amafaranga kubeka ibyo utabyiyumviye mbere yuko umukuru nari inkenye muguru rero ndakubwiza ukuri ubukene burakoresha amakosa ubukene bwo nkoresha amakosa sebe ariko ikibi ni imyaka yose nabonye ko nonati purse y'abakobwa babaye mu ngo kubera bakurikiye amafaranga n'abahungu nabaye mu ngo mbi bagabo babaye mu ngo mbi ka bakurikiye ubwiza urumva ivyo oya gukurikira ubwiza biranatuma ntawe bihure no gukurikira amahera kuko umugabo kwaho kuri umukobwa kubera ari mwiza nyene umuntu wese ateza gukunda umuntu mwiza utombaye nawe agaca gukunda uwo mwanya ni sawa gusa kesha ariko akagira imico mibi gusa kesha abo bantu beza gose bagira imico mibi rero umugira ibibazo kubera ko uca witwa ngo ufise imari yiwari ugasanga isange n'abandi urumva usanga uri umugabo mu nzu nyene wapi gusa rero wakagombye kugwanira umusore ukunda abakobwa beza wana no guhiga inoti kuko uri mwiza ukagira n'inoti ufise inoti umugore mwiza burya keshi ni gake yo gucika kuko akeshi abagore beza burya ikintu namaze kubona abagore beza bakunda gusa neza kwambara neza kubegwa bakunda nyene ubwo buzima rero wewe irifoko nimba waramutwaye gerageza urondera inoti ivyo bintu arondera uzurabimuha yambare nk'umuntu nyene mwiza agezweho amapantaro meza ivyo akenera bimuhe harashaka ibisumbi vyo mugore ukabura kenye harashaka ibisumbi vyo ufise oya keshi nyene ubufise biki ariko rarige nubwo none umugore mwiza n'umugisha kugira mubane neza n'umugisha ko afise imico mibi nibwo ivyo bintu wowe bifise arige yo gute hari umuntu atabumbwa n'ivyo womuha byose akunda nyene bya mirenge ashana kutabumbwa n'ivyo umuha bikanka kandi kabumbwa n'ivyo mu rugo ndavuga mu bitande ariko tutabeshanye kubukenye naho nakamara amazi akambere kugira umugore mwiza ukenye uzobera no mwiyora barubonye agahungu ka feke nyene ni demu nziza nawe ubwawe muri we haraza amakana ikajya gahungu n'ujya mugore yego kwe nawe ubwawe haraza amakana ukajeroze ikajya gahungu n'ujya mugore urumva kubera ko gahungu kameze ngasuzuguritse katagaze fresh muguzo yawe ujya mugore mwiza agendera muri Land Rover agendera muri V8 wewe naho uciye urigera unamwiyumvira ko ati ujya mugabo na rujya rugore kuvuga ati abantu baraberanye kubera iki bari mu modoka nziza bataha mu rugo gwiza mane uzoza kudodora ku rupangu gwiza uze kurondera umugore runaka umugore nubwo yabari mwiza arenze ibigo akesha aba yagiye ku muntu akeye muga akesha ari umuntu abayeho neza ibari ingeso nyene yavukanye dufate yavukanye ubwo busambanyi irashobora gushika kabijamo ubusambanyi barabuvuka hari gusanga umengo wabutewe n'abavyeyi canke muri famille bwaragukurikiranye nta muntu urabona sambana nkaho umengo abikunda nk'ugukunda ikigayembe sinzi ariko abyambamwe nyene birenze bijya rero uzosanga ari ibintu umengo byamukurikiranye ngo cukora iki wisanze mu ico kintu ukavuga ati je ibintu birasigiye iyo ni karande n'ibintu bya satani bisaguja gusenga cyane bakagusengera bakakwatura kukava kuwo muvumo ega bintu umengo ni nk'umuvumo ugasanga uri kurakurikirana ibintu byo kwasokuruza bimaze imyaka mu myaka ijana utanabonye yigeze gufu ugasanga asambana cyane ugasanga iyo karande yaragukurikiranye yaje muri wewe ubwo tubundi ubusambanyi ku rugero gurenze woki bikakuna nako kwitahura nawe ntumenye ibyo urimo ugasanga nubwo bari umubosi ari mu rugo gwiza imodoka nziza ajya neza aguma arondera udusore aguma arondera udusore iyo ni karande kuko umugabo ntaca kwima kandi aranagukunda kwereka urukundo kandi ni afise byose ntarakima dafise hari umuntu wabwira ibintu bya karande agatije ibyo to nkawe umuntu agatije nta biruzi nemera nta bapfumu nemera nta muntu baroga nta muntu bavuga ati nta muntu je ntibondo ya impamvu utemera uburozi ni baba barakuroga cyose twarabyemeye yamaze guturoga uburozi baraburukurungika ko wijyamiye mu nzi wawe bukaza bukavuga ati ndagucakiye shabuga kunyara kandi wajyamye ukomeye man abahinga bariho mwisi we erega abahinga mwe muzama bibaza abahinga n'abazungu gusa ega nabanye babarozi n'abahinga uretse umuntu ashobora gufyirogota ibintu byiwe mu nzu agashavuga ati kwa beri
bigaca biza kujyana bikubuza amahoro bikakubuza kuryama ukararuka ukabora kukaja Yesu ndapfuye kandi yabirungitse yibereye iwiwe mana ubwo n'ubuhinga ariko birabaho ari mu journaliste wo muri Amerika komeye gose nawe nyene yari muri abo bantu batemera ivyo bintu by'impwemu mbi rero umunsi umwe biramucakira bica bimusiga biranamukomerekeje avyuka byamukomerekeje asanga yakomeretse yararose ibintu biriko bimufata mwijoro ashavyuka ahantu vyamukomereka gati bya bintu bundi avyemera nuba aravyemera ko bibaho hari umugani bavuga ati utaraburogwa avuga ngo yogira wowe urawuzi utararogwa ntushaka kwemera ko bibaho naje ndi mu bantu batahura bavyemera ariko nasanze bibaho kandi nkuko hari abaroga hari n'abavura wakize gute rero nimba barakuroza igikuru nuko nakize narakize Imana yarankije jenye agiye ku mupfumu nuko uja ku mupfumu ni Imana ikora Imana itabishatse ndakura ina kandi ndamya ko nabajya bapfumu haba mw'Imana Imana ikorana nabo Yesu yabaremye bahana ubwenge bwo gufata imiti bakayivangavanga none Imana we ni wowe waremye umupfumu bo gusa nuko bajya ndakubajije unyishure we ni wowe waremye umupfumu oya none Imana si irema byose yaraturemye irema n'umuntu irema n'ubwo bwenge kandi umupfumu ni imiti avangavanga akayigusiga canke akaguhukanwa nese ibyatsi none ubwo bwenge bwo kubivangavanga ninde yabumuhaye si Imana aha gusa nuko batazira tabari umwe canke uwo biyambaza kugira bikore nta birebere nojam kuri ivyo ubwo ico ndico Imana itashizemwo uruhara canke uruhare ntiworoko kuburozi Abere nibaza ko tuganira umwanya atari muto harakantu nashaka kukoza nuko mbona umenga imvura iraguye giruheza ahubwo sinzi ko unyihangane nta handi tuja heza turiko turaraba filme naka filme cyo duheraheza nta kindi vraiment ndenzako mbo filme turiko turaraba mu bindi bihugu hagiye haraba bitwa producteur bajya bashiramwe imitahe muri filme hakaba habakinyi hakaba mezo de production ariko ni mu Burundi ata muntu tubona umuproducteur gusa uwo tubona umuproducteur munyuma nawo mukinyi uwo tubona umukinyi munyuma mu producteur ubwo site vyagiye biragora kuko turi mu Rwanda hari amamezo za Gape Shalome Silver Production bagira amafilme agasha bagurisha kwa Rubangura aho bagurishiriza amafilme hama hagasha haba umukinyi gusa agasinya contrat yo gukina ariko ni mu Burundi wowe ukinisha umukinyi munyuma nawe akamu producteur just ushiramwe amahera muri filme ubwo si iterambere rya filme ndundi ryagoraniye munyuma nawe usanga uri kugira abakonkira umva numukinyi munyuma nawe yabaye mu producteur nkawe bigasha bigora ariko ivyo nibaza ntaco vyisha kandi no mu Burundi aba producteur gusa bariho aba bantu basama company akina amasinema aba bashasha baba diaspora urabona bakina bashamwe imitaye gusa ukabasanga bise abakozi ngaho munyuma bajya bakinyi bakinisha nabo birangira nabo bagize ama YouTube nabo bakigira aba producteur ivyo byose sindavyiti kosa nimba je nk'ubundi mu producteur nkaba n'umukinyi natanguye nkina hanyuma nije nishamwe imitaye kuva naguye kuva mbaho sindaronka uwumfasha nije nifasha none nasangwe ndumukinyi nkongera nkanifasha uwo mu producteur ashamwe imitaye ntawe ndabona nubu aje no mweme ne nkubohoze umuntu avuga ati je ndashaka kubera manager nje ndashaka imitaye noca ndavyanga none mu gihe atawuhari nje mpagarika cinemati jewe ndumukinyi je nta mayana nshiraho bica bihagarara si sawa je nibaza ko kuba umuproducteur kwa n'umukinyi nta kibi kirimo gikuru nuko cinema ikinwa mbari nuko bakinyi ba mu Misiri mbe zose ngara bafise ama YouTube ivyo nibisanzwe bakore na nibisanzwe kuko aba manager bavyo ntabahari bashaka imitahe gusa ngo kugira ngo filime ikinwe bo bagire ntabahari je naho ndabona aba baronka mu Burundi abakobwa ngira barabaronka abakobwa barabafise aba producteur usanga bamuha imitahe gusa bagakina kajejwe gukina imitari ari umugabo ngo nko kuri twebwe babagabo suko bimeze Abel sho bwira abakinyi ba filme bagenzawe abo mukorana akazi abo muri GFS Production abakurikirana kuri YouTube abarundi n'abanyarwanda abantu bose bumva ururimi twavuze icyo nababwira nuko bubana badushigikira bashigikira ibikorwa byacu babwira ko mu minsi iri imbere ndafise igikorwa gishasha kandi ngira nzo bibamenyesha hageze shigikire rero batitaye ngo ngujya ni muzee wa kera ngujya byaraheze no ntiwite ku byakera ahubwo wita ku gikorwa umuntu akora kunda filime d'abord kunda igikorwa je ndaguha kunde message ndaguha kunde karite ndaguha utitaye ngo ukunze twe bakera ahubwo nibazogera igusange ariko dufise filime z'akaranga mutima nyene z'akanovera murandaba muri Tanzania umujama yitwa Jacob yakinanye na ntuze na Kanumba ubu muri Tanzania wa mbere asima sinema nziza no muzee wa kera mu bogari munini
urumva aguma ashiramo uburyo ibiki yabigize umwuga yabigize akazi nanje nka JBL ndi muri ba bantu ntazohebe ibi bintu rero kwirigunya nka canke ngwanya ngo mazima yaka muri ibi bintu uriko uratumwa yuko sinzovamwo neko ntazovamwo ndabigenze gute kandi YouTube ko tuzoguma duhurira ahubwo byiza no guhanura kunkunda imyaka yawe yose kubera ko ntavyo nzovamwo nzobibandanya rero mubane mudushigikira mutitaye ngo iki mukunde sinema kurusha gukunda umuntu mukunde igikorwa ari ciza mu gishigikira mu giparataje abafana mwirinde gukunda umuntu nukunda umuntu cyane ntuzomenye sinema higeze uzogumuraba wa muntu urabe wa muntu kumbe sinema igeze mbare raba umuntu wese akinyiga igikorwa ciza umushigikire umugeze kure utitaye ku muntu ico nubahanura kandi abakinyibasima nabo bagerageza urukundo turanyene tworugarura cyane ruje mu bantu cyane kandi aho tugeze ubu ndabona nta n'ugwanko gwatare uri muri sinema ndundi turukomeze dutere twagura dukomeze urukundo mu gushigikirana mu gukiniranira dutitaye kubiki ubwo mubandanye ibintu byo guharara ibana potere yambara uzosanga ibintu haguma hariho gutandukana uvuze bakugwanya bagukritika umuntu bitwa Nyama aragukritika aragukebura abashaka gukore neza ni ibyagira bigira afatiye ko Nyama ntawenzi umuntu yitwa Nyama ntawenzi nibaza yuko twogushimira cyane nibaza ko twogushimira cyane kubona tuganiriye urakoze cyane kuri uwo mwanya dufashe kandi umwanya muremure kandi twayaze byinshi ndibaza ko bifitiye akamaro abantu benshi hanyuma ndakubwira ukuri jewe ubu nta mwasi ufise muri sinema ndundi kuko n'uwunyanka abayibeshe abayibomye kwanka umuntu atakwanka kugwanya umuntu atakugwanya yibereye mu byiwe usanga uri kuri iboma biranangora gutora ko ufise umwasi bitewe n'ubwo jewe nibandaniriza ibikorwa byanje ntitaye ku muntu n'umwe usanga je bingora kumenya ko ari uwunyanka kuko nta n'amasitati y'abantu jewe ndaba ni sinema z'abandi je nazo ndaba mani sindabira ku bandi je nkora sinema uko jewe ndavyumvamwo sindabira ko wowe ukora ivyiwawe uri amahoro ntuzogwira unyishamo ko je nogira ico mfa nawe kuko sindavyitaho nta mwanya mfise wo kwita ku vyiwawe je mbandanya n'ivyiwanje je nta mwanya mfise wo kwita ku vyiwawe bivuze ko ta kintu je twopfa uranyumva na kintu twopfa mbandanya ivyiwanje alez kuko ibintu vy'ishari nzigo ntavyo naremanwe kunyankana ubuto umwanya nshuti rero nizere yuko ariko ico nuvuga nuko nabo basi ntabagihari kuko nko mu bantu igihumbi nk'umuntu umwakwasi none woba utagira n'umwaka kwanka wo buri n'Imana barayanga Imana yaremye isi n'ijuru barayanga Yesu baramwanka baramwase yirigwa aragaburira abantu imikati abagwidiriza ifi akabaca bavuga ati kigabo nani kizana ifi cyabonye ko tutahora tujya toka na mafi yako urumva abantu abantu urabazi none nta kintu na kimwe wokora gituma abantu batakwanga ye kubw'ivyo ubunyanka ashatse abandanya nyanga akivyiza yo wireka uko yihora ubusa egi ngo arabubwira ubwo ari ubwoko budahinduka ari umuntu none nyene budahinduka wewe ucugira ikintu waburemye ne Imana nimba yaremye ubwoko budahinduka nubwo nobaza Imana ni guture mu bwoko budahinduka oya Imana yaremye umuntu atunganye icyaha cyatanguye ubugambanyi bwatanguye kuza kuri Kayini naho ubundi umuntu yari atunganye kandi ari uko amahimbaza Imana ariko rero kuva kuri Kayini niho hinjiyemo akantu hirobetsemo akandi kantu kuva kuri Eva nta kundi niho hirobetsemo akantu cyaramaze kuza ku isi niyo mpamvu n'abantu mwe nabo bateza kubaho rero tworeka kuko jewe nta muntu nanka kandi umva hariya na Yesu yavuze ati hari abana b'inzoka numva ko ari ab'inzoka n'ab'Imana rero nimba izo nzoka arizo zivuga ivyo nibaza ko ari kuzireka nyene zikora ivyo se yabizitumye cyane we nawe ukora ivyo so yagutumye nimba so ari uwo mwijuru Abel ndagushimire cyane tuganira umwanya atari muto nizire ko n'undi mwanya kandi uze duha kanya tuganire nyene nk'umuntu wacu naho mbona ibiganiro bitakiri kirenga ibiganiro sikirenga ko biganiro keshi birateranya ibiganiro birateranya ariko kubera ko umwe mu waramubigira nk'uwihenzuka bwa nk'umuntu urashaka gutanga ikiganiro urazi ko samura mugira kubera ko mwe mushira imbere views ntimushira imbere agatika k'umuntu urashaka gufata muri ya majambo yose navuze umwanya wose tumaze ijambo zigyavuze ku muntu igice utangura rikaba nka tamunere gaca ritangura ikavuga amajambo yose ukaduterateranya twa tuntu tukivuga hari umuntu acugurura gusa acumva tujya tuntu mvuze aca bivamo uwo mugabo nawe ngo ni rofu agatukaniye ngo sumuntu kumbe niyumvirije ikiganiro cyose yumve aze gusanga atani jambo na rimwe ribiririmo none ko kantu mba bagafatiye
wowe ugafashe gushira imbere views ariko no kugira ngo kanyankanishe n'abantu zire nibi cyangwa ikindi kintu kibi ajya amajambo mwandika mwandika amajambo mabi yo guteranya umuntu ugahera ku majambo ngo abe wifatiye mu gahanga nabi kandi urabizi batavyo nakoze kugira wa muntu ahera ashavura gisoma hari umuntu agisoma gusa ibindi atabiraba uko twese nidusobanukirwa YouTube co kimwe hari umuntu agisoma araba ivyo nyene asomye canke araba ivyo nyene bigitangura rero muze muraba systeme mu bivugamo kugira tuze turabaha ibiganiro atari uko tuzobaheba tuza tugira ibiganiro biduteranya tuzobaheba je nagize amahoro ari uko ngabanije ibiganiro nkikora ibiganiro vyinshi nari mu nduru akora nkavuga kantu kamwe kivanzemo kandi ujya muntu yaze kugira ikiganiro hari giwe yarafise target kamwe akagucangacanga yacanganya ukavugamwo kamwe ako kamangaje ko gacaga guteranya ahantu hose ubwo si wowe wananiwe no kugera ibyo uvuga uri umuntu ubwenge warema nk'uri umuntu hano uvuga ngo kugera urashobora gushiduka wavuze akantu kuko uri umuntu ego urabona benshi babigira kugira bize kurabwa akaba wavuze nanka akaba wavuze kariya kugira beshe Tabera Tusefani kandi umva ugishize ko kigatangura hajya nyine twatanguriye gashaka ko Abera avuze ukuri kuvyerekeye ibi nibi hari abatabiraba rero sinzi impamvu kiremwa muntu cuno munsi ishaka ibintu bibi uhereye kuri kabi yavuze ibana abantu bose baca baguma babumviza ngo kugira baze gushikira kamwe kabi ibyo rero je mugabo je sinabikunda biraduteranya rwose murakoze cyane turabyumvise mugira umugisha gamwa mubahwe mwakoze wese mwadukurikiranye Imana ibane namwe